ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndakora mukije nshuti mugenzi mukuzana kiganiro ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rudasimana Akiza ndayigutunganiriza. Biganiro cy'uno munsi turi kumwe na Pasteur Ndayisenga Ezekiel hamwe na Iragendanwa Ezert. Niba turi kumwe turaganira muri kiganiro c'ingo n'imiryango. Ego batubwiye ko Yesu akwiye kuba ari we mutwe w'urugo. Mbega Pasteur iryo jambo risigura iki? Murakoze cyane. Tuvuze ko Yesu ari we akwiye kuba umutwe w'urugo, risigura ko aba ari we aganje muri urwo rugo. Risigura ko urwo rugo ruhishura canke rugaragaza ubwami bw'Imana hano ku isi. Usanzwe Imana igishiraho ingo canke imiryango kwari kugira ngo ubwami bwayo bugaragare biciye mu ngo n'imiryango. Rero tuvuze ngo Yesu n'umutwe w'urugo, tuba tuvuze ngo urwo rugo ruganjwe na Kristo. Au centre yago hariho Kristo, niwe ari mu aspect yose y'urwo rugo, haba mu vyo bashoboye haba mu vyo badashoboye, vyose bahanga amaso Kristo, kuko aba ari we ashoboye kugubaka, kuko umwubatsi atubakiye kuri Kristo yoba yubakiye ku musenyi kandi vyobomoka. Ego murakoze. Muti rero bihera hehe intango yavyo kugira ngo Yesu Kristo arinde abo umutwe w'urugo? Bihera hehe? Yesu Kristo kugira abari we abo umutwe w'urugo, nibaza yuko bihera mu kwihana, hama mukamuha ikibanza, mukumva yuko akwiye kubabera umurongozi muri vyose, akabarongora. Hama iyo bishitse naho ugasanga hari ibyo muri ko murabamwe mutari ko murahuriza ko, ukaba ari we muca muemvita, kuko niwe mutwe w'urugo, kugira ngo abashoboze kubikora nk'uko bibereye. Yego. Mutiro umuntu yifuza ko Kristo aba umutwe w'urugo, namanze amushire umwe wese muri abo babiri, yaba umugabo n'umugore, umwe abanze kumushira mu buzima bwiwe, mu bugingo bwiwe, amwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Ego cyane. Numva ntidushobora kuvuga ngo Yesu araganje turi mu bwami bwiwe tutigeze tumwizera, ngo tuve mu bwami bw'umwiza tuje mu bwami bw'umuco, ari bwo bwami bw'umwana wayo ari we Yesu Kristo. Ni kuvuga kugira ngo Yesu abe umutwe w'urugo, bisaba ko abantu babiri baba baravutse ubwa kabiri, baba baramaze kumenya Kristo, bakihana, bakavuka ubwa kabiri, hanyuma bakemera kurongorwa nawe, bakemera ko ubuzima bwabo burongorwa nawe, biciye mu ijambo ry'Imana, biciye mu gusenga, kugira ngo Kristo abandanye abanagura, kugira ngo bashikaye gushushanwa nawe, kugira ngo ingingo zose bafata ziba ari ingingo ziturutse mu ihemero ry'ijambo ry'Imana, atari ingingo ziturutse mu ihemero ry'ivyo twifuza canke dushaka, ariko ari ingingo ziturutse mu ihemero ry'ukuri ry'ijambo ry'Imana. Ego murakoze. Murakoze cyane. Hari inkuru numvise igihe kimwe ngo yari umuntu w'umusore ngo yarakunda gusenga Imana, ngo numugurishe sheti, yaza kubwira Imana ati Imana ngurishe sheti yiyi. Mugabo wagize gucagura umukenyezi, ngo acaragenda aricagurira, hanyuma arubaka urugo, hanyuma nyine ngo birashika biragorana mu rugo, bashaka gupfuka bati mana yega mu rugo biragoye, wa mugore wampa bibacimaze ngo mbega bugiye wararongoye. Umva ko sinzi ko yaro cyo yishura, mugabo n'iri jambo muri ko muravuga. Ego umuntu arihanye, ego umuntu arakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, urumva ko iyi ntambuko isigaye ari uko n'ibyo agira kore abibwira Yesu. Niko biri gabada? Ego cyane niko biri. Tegerezwa kumubwira ikintu cyose imbere yuko ukibamwo, kabari utangura kugirisha inama. Nk'akarorero turiko turaraba no mu ijambo ry'Imana, turabiye nk'akarorero nko kuri Dawidi, turabona igihe cyose agomba aje mu ntambara, yamanza kwanza gusiguza Imana akayibwira ati mbega
tugende aba bantu uraza kubarekura mu maboko yacu bakabanza kwanza bagasiguza Imana hama amaze kuronka confirmation y'Imana akaba aribo baca baja mu rugamba. Rero nukuvuga ngo imbere yuko dufata ingingo canke imbere yuko dutangura ikintu cyose tuba dukwiye kwanza kuyibwira akaba ariyo iduha confirmation itwemeza yuko vy'ukuri ko ivyo bintu dukwiye kubibamo. Undi acavuga ati gusenga biragoye, bya umenye ubugome bw'Imana biragoye. Umukozi w'Imana ucumubwira ngo iki? Gusenga ntibigoye, ahubwo nukubibamwo, kandi gituma bitugora ahubwo niko tudasenga nyene. Uko usenga niko ushaka gusenga, niko gumugira inyota yo gusenga. Ahubwo kudasenga niko gutuma tubona ko bigoye, kuko uko Imana uyegera ni kumenya ingene ivuga, no kumenya imvugo yayo, hanyuma kandi ukuja kure yayo ubu rukuru agenda kumviriza yandi majwi. Donc Yohana arandika tubwira ko intama zayo zirumva ijwi ryayo kandi zikagira nte zikamukurikira. Ariko utari intama yiwe ntushobora kumva ijwi ryiwe. Ahubwo ikibazo si cyo gusenga, ikibazo mbega ndi ntama yiwe, kuko ndi ntama ya Kristo, ndaza kumva ijwi rya Kristo, hanyuma kandi ndaza kumukurikira shatse kuvuga ndaza kumva iyo ari karandongorera, ndaza kumva ivyo yari karambwira, ndaza kumva ico anshaka, ndaza kumva ubugombe bwiwe. Donc rero ikindi naco ubugombe bw'Imana yarabuhishuye mu ijambo ryayo. Igihe cyose tuko turafata ingingo zihwanye n'ijambo ryayo, tuba tuko turafata ingingo z'ukuri ziri mu bugombe bwayo. Hanyuma kandi dufashe ingingo zitari mu ijambo ryayo yahishuye nk'ubugombe bwayo, tuba twamaze kuja kure y'ubugombe bwayo. Murakoze. Eko reka twumve neza ko na madamu yaba yarumvise abavuga ngo ko gusenga bigoye, nibaza ko atari ndabivuze jenyene. Wewe abo bantu bose babwira ngo iki mufasi? Cyane nibaza yuko gusenga bitagoye. Yego sindi kure cyane y'ibyo umutware wanje yageje kuvuga, mu gihe bigoranye ne kubera yuko ubu tarasenga. Ariko iyo usenze, uko usenga niko ugira inyota. Yego kandi iyo wegera Imana ugasenga by'ukuri Imana iraguhishurira, irakwereka igikwiriye icyo ukwiye gukora, iraguhishurira. Ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Rero Imana si Imana yinyegeza abayirondera, nk'uko pastor amaze kubivuga. Ababaye intama ziwe bumva ijwi ryiwe. Rero ko tumurondera niko atwihishura, akatwiyereka, naye tukaca tugenda nk'uko agomba, maze bimwe twipfuza akabidukorera, kuko aba yabonye ko twamurondeye kandi twemeye kuba abana biwe canke intama ziwe. Neza ko ari nyene pastor. Ego nuko nyene vy'ukuri Imana niyo yatangiye kutwihishurira igihe twari twarayitaye, bitugora kwegera mu nyonga ziwe. Ariko ndasoma itanguriro, urabona ko igihe Adamu amaze gucumura, Imana yari imenyereye kuza kubagendera. Ariko Imana imaze kuza kumugendera yacumuye, ari ikintu kintangaza ingene Imana imuhamagara ikabaza Adamu ati mbega Adamu uri hehe? Biratangaje kumva Imana ibonera hose icarimwe, ibera hose icarimwe, ibaza Adamu uri hehe. Muyandi majambo Imana si kuvuga ko ikibiribiri atamubona ahari, mugabo niko Adamu yari yamaze kuba déconnecté spirituellement, yari yamaze gutandukana n'Imana. Kandi Adamu Bibiliya tubwira ngo ari yinyegeza uhoraho. Kubera iki? Kubera iki yinyegeza kubera ntagishoboye kubahuka kwegera ukwera kw'Imana, kubera icyaha ciwe cyamwigije kure y'Imana, kimwigiza kure y'ukwera kw'Imana. Ubwambure bwiwe ntiyashobora kubwegeza imbere y'ukwera kw'Imana. Ariko kandi Imana ni nziza. Imana Adamu amaze kubona ko atacambaye, aragerageza kurondera ubucocegwa, ibibabi kugira ngo yifuke ubwo bwambure. Ariko nubwo yagerageje kubirondera, Imana iguma imubona ko atambaye. Imana yica igikoko kugira ngo ishobore kubambika. Rero n'igihe cyose twataye Imana turayibona iguma iturondera, ikaza kugira ngo isubire yubake ubwo bucuti hamwe natwe. Yego murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Nubwo bucuti tugomba
kwama turi kumwe, kwama dufise hagati y'Imana natwe, kugira ngo muri uko kubana n'Imana, muri uko kuzura n'Imana bidutere kuba hafi yayo, twumve icyo tugomba ko, twumve ingene ivuga, twumve aho iturongorera, tumenye na bwa bugombe bwayo. Nitwavuga itwumve, nayo niyavuga tuyumve, kuko abantu babana canke abantu bafatanye urugendo bakwiye kubavuga ururimi rumwe. Twagira twongere dukengurukire Pasteur Ndayisenga Ezekiel hamwe n'umupfasoni wiwe Iragendanwa Izerte kuri kino kiganiro ciza baduhaye. Nizeye kuba nawe wunguka ibitari bike muri kino kiganiro, aho turiho turiyumvira ku kuntu Yesu ariwe mushinge w'urugo. Nagira rero nkenguruke na wewe waruzize yompi, ufite ikibazo cyo cyunganira, telefone 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp cyangwa dusanga aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerere inimero 27. Rero ndasimana kiza mwari kumwe, kaba ndabisize bifuriza ibihe byiza naho utaha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango. Ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 i Bujumbura, cyangwa ukadutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.